nk'ubu umukuru w'igihugu murahoye niki kintu cambere wo mugira canke wo musaba nanje nomusaba amahera kugira ngo ndayatware muri studio banshorera izo ndirimbo umukuru w'igihugu amahera kugira muri studio yego cyanaho nkamusaba ico nokora kugira ngo ntera imbere mu buririmbyi nyene icubahiro Evariste ndayishimiye ku majambere n'uwa mbere ku bikorwa vyiza vy'iterambere n'uwa mbere ku migambi myiza y'amajambere n'uwa mbere ahimiriza urwaruka ngo dukorere hamwe ahimiriza abakenyezi ngo bakorere hamwe. Hello everyone, what's popping up today? I go by the name X-Ray, but I'm homeboys, come the fan boy. So, mbere ya byose ndabutse mugende kuri YouTube channel yacu mugire subscribe, mugire share, like na comment. Ni BITV Instagram, ni BITV TikTok, ni BITV Facebook page, ni BITV hose tuba duhari. So, umutumire nabazaniye no munsi ni ryambere ashitse ngaha muri studio za BITV. Reka ndamuramutse yidondore yongera baramutse hama tubandanye. Kwizina David Bizimana. David Bizimana, David Bizimana. Yego. Izina ni David Bizimana. Yego. Ramutse abakunzi ba BITV. BITV ndabaramwiza cyane. Okay. Abakunzi ba BITV ni David Bizimana aheruka gusohora indirimbo aririmbira umukuru w'igihugu. Reka tumubaze mu bibazo bikeyi twashoye kumutegurira hama aduha umuco. David Bizimana, nagomba kumenya icambere na mbere David Bizimana avuka he? David Bizimana avuka mu ntara Shasha ya Rumonge. Yego. Avuka mu ntara Shasha ya Rumonge. Avuka mu bana bangahe? Abana ni 10 ariko dusigaye turi abana ndwi. David Bizimana, ndagomba kumenya indirimbo yawe waririmbiye umukuru w'igihugu. Kubera iki wahisemo gutangura kuririmbira umukuru w'igihugu? Mbega hari izindi ndirimbo wowe ufise ziri imbere yayo canke niyo ya mbere waruririmbye? Siyo ya mbere, indirimbo ndazifise ariko nyinshi. Indirimbo zingahe? Ziba zishika mu 15 ariko indirimbo nyinshi. Hari umustar akomeye? Oya, sizo abastar harimo n'izimana. Harimo n'izimana. Yego. Ufise indirimbo zigera kuri 15. Yego. Iyi waririmbiye umukuru w'igihugu nihe uherukirako? Niyo mperukirako, ni nayo yagiriwe amahirwe yo kuza kuri YouTube. Izindi ntiziri kuri YouTube. Izindi ntiziri kuri YouTube zanditse mu mpapuro. Kuko nsanzwe ndi mu maître desha. Solfège nsanzwe ndayizi ndazandika nkaza ndazibika. Donc nturazitwara muri studio bazikore. Yeah. Okay, ndabitahura. Ndagomba kumenya rero umukuru w'igihugu waramuririmbiye bivanye n'imikorwa akora. Ndagomba kumenya ikintu cambere niki kintu kuva umukuru w'igihugu agiye ku butegetsi amaze gukora kikagushika ku mutima kurusha ibindi byose. Ikintu canshitse ku mutima ari naco catumye ndirimba iyo ndirimbo impayagiza ni kubijanye n'iterambere tumubonako. Yego. Ibikorwa by'iterambere guhimiriza urwaruka gukorera hamwe, abakenyezi gukorera hamwe mu mashira hamwe bakiteza imbere mu kwiyungunganya. Utubwiye ko wavukiye kuvuka mu ntara ya Rumonge, ubu ubangahe Bujumbura? Yego. Okay. Umukuru w'igihugu araduhimiriza gukora urwaruka rukore. Ndagomba kumenya mu bintu amaze kuduhimiriza ibintu byinshi. Umaze gukora ibihe wewe? Mu byo amaze kuduhimiriza kwiga amashuri narize kaminuza ndayimara. Ubu naho sinoguma nicaye ko aduhimiriza kubandanya dukora. Ubu ndiko nkora. Nduva nk'akazi kanze no basanzwe nkora. Ni lumicash. Akazi ka lumicash nganye mu gisagara ca Bujumbura. Ubona kagenda neza? Karagenda neza meme si turi benshi uko biri kose. Waje ku kazi
ayo wawe urayatahana Imana iba yaguteguriye uwo munsi. Yego birashika cyane muri lumicash ugasanga hari abantu baje nko kurotira amahera ugasanga arakubesha ugasanga barakwivye mbega we biramaze gushika bakakwira. Yego biramaze gushika. Niragiye bakwivye bica bigenda gute? Ura telefona ku biro usanze atarayarotira bakayahagarika usanze yayarotiye nawe ugaca wihangana. Ariko ntibaba bakiguhemba. Aya ntibaba bakiguhemba kuko ayo boguhemba nayo nyene mu bisanzwe impembo yawe ibiriho y'ukwezi guheze ayo nayo novuga ko ari ubutakaje ari ay'ubuhomvye mu mutahe wawe. Hajya rero harimo n'umutahe wawe. Okay. Ndagomba kumenya David nk'ubu umukuru w'igihugu murahoye niki kintu cambere wombwira canke womusaba? Ikintu cambere no musaba ikintu cambere no musaba kuntera intege na cyane cyane kugira ngo nshishikare niyungunganya mu migambi mba ndimo. Okay, uvuze ko umusaba kugutera intege mu migambi wo burimo ni mu buryo buwe kubera umuntu ashobora gutera intege akakubwira ati nukuri urashoboye genda ugerageze kunuko hari umuntu aguhanura akabara gutera intege umva ni mu buwe buryo gutera intege kumva biragushitse ku mutima. Ahubwo intege yaramaze kuzintera kuko urumva ko navuye ni kwishure nkakora ubundi bwo no musaba kuhirira kabandanya zintera nyabona do priske na cyane cyane nk'izo ndirimbo zibiyitswe zikaza kumugaragaro kuko harimo indirimbo nyinshi z'igihugu cyayagize igihugu je nkunda kuri indirimbo cyayagize igihugu. Yego David ya ndirimbo mbega wayise gute? Nyene icubahiro. Nyene icubahiro indirimbo yiwe yitwa Nyene icubahiro mugende kuri YouTube yawe yitwa gute? Bandika ko Nyene icubahiro by David Bizimana. Indirimbo yitwa Nyene icubahiro ya David Bizimana. Ego David Bizimana watubwiye ko ufite indirimbo nyinshi mugabo utarasohora zicanditse mbega habura iki ugira izo ndirimbo zose David Bizimana ntabarazisohora? Ikibura n'uburyo n'uburyo nibwo bubura ubundi bwo indirimbo ndazifise ndetse niyo nashohoye ndayimaranye ibihe bitari bike ndayimaranye umwaka wose ndetse unarengako. Yego ariko narimviye kwishira habona naho byari bigoranye cyane. Nk'ubu umuntu yogufasha David yomufasha mu buryo buhe muri kategori y'umuziki? Muri kategori y'umuziki nuko yo ntera intege nimba ari nk'akarimbo kamwe muri ubwo bubitse nkagashira habona nako nyene kakaririmbwa na cyane cyane mbere nk'indirimbo ya Nyene icubahiro umukuru wacu w'igihugu ciza c'u Burundi Evariste Ndayishimiye iri kuri YouTube ariko ntiri ku masanamu naragerageze ndakora amafoto kugira ngo YouTube ibonekane neza ubundi bwo ndifuza ko nayo nyene twayishira mu masanamu ikaryoha gusumba. Yego. Okay. David Bizimana ni David Bizimana? David Bizimana rigumana iryo gikirindire ririko riranca ngo kubona ubwo muvuga umuntu kugutera intege mugabo je nagusaba nk'ubu umukuru w'igihugu sinzi ko nawe neza murahuye ati basi umuntu aravuga ati saba icyo ushaka umukuru w'igihugu. Yego ubu nyene niyo cyo mubwiye icyo no ndamusaba ubwo nyene. Yego ubisanzwe hajya umukuru w'igihugu mubonanye siri place atavyo biteguriye hajya kiragoye ugira umusaba mu mutima urinze buririmbira nagirira bigendana mu mutima. Ubundi bwo umuntu aba bifise kandi nkako ntuba buri imbere y'umuvyeyi ngo buri kintu ugenda ugabanya. Yego je ndashobora kubwira umukuru w'igihugu Duhuye mwati je ndagomba korora agacama nk'inkwavu nk'ijana umuvyeyi agacama nk'inkwavu nk'ijana nawe nanje nomusaba amahera kugira ngo ndayatware muri studio banshorera izo ndirimbo. Umukuru w'igihugu amahera kugira muri studio yego cyane aho nkamusaba ico nokora kugira ngo ntera imbere mu buririmvye. Je nagira ko bize amashuri wo musati je ndagomba ndose akazi bivaye n'ivyo wize. Yego
ico naco ni cambere umuntu ashobora kwibagira ko bari bacanye yego nanyene gusaba akazi niyo yamahera nyene guko agwaye akazi bagwaye amahera mugabo kamanza ugakora wize amashuri wize ibiki muri university watubwiye ko yaje university yego nahejeje université de Grand Lac faculté d'administration de gestion des affaires yego umva rero umuntu yo guha akazi kagakora neza yego na cyane ndafise inyota yako okay abakunzi muri kuma dukurikirana arafise akazi yareje amashuri mwumvise ibyo yize ego hama David wadushishiriza ko gatoyi imbere yo kurangiza kadushishiriza ko iyo ndirimbo baririmbye yego okay chako nyeni cubahiro Evariste ndayishimiye ku majambere n'uwa mbere ku bikorwa vyiza vy'iterambere n'uwa mbere ku migambi myiza y'amajambere n'uwa mbere ahimiriza urwaruka ngo dukorere hamwe ahimiriza abakenyezi ngo bakorere hamwe mu kwiyungunganya mu mashirahamwe ku bikorwa vyiza vy'iterambere n'uwa mbere ku migambi myiza y'amajambere n'uwa mbere. Urakoze cyane David. Ndagomba kumenya rero imbere yuko turangiza wagiye muri studio ndirimbo wayikoreye hehe amaze gushika muri studio niki ikintu cakugoye? Yego iyi ndirimbo nayikoze niga ndayandika ku mpapuro hamba ndayitwara muri studio iyi studio yo kwa Vichou yego Vichou yego niki ikintu cakugoye gishika muri studio bega ryari ryambere ugiye kuririmba hajya muri studio niki ikintu cakugoye vyarakoroheye mbega ko nari nsanzwe menyereye ibintu byo kuririmba mu rusengero muri korale byaranyoroheye sinumva ko byangumiye cyane byaranyoroheye naho bitoroshe neza ariko byaranyoroheye amajambo make. Okay mu kurangiza rero ndagomba David ubwire abakunzi bari ko baradukurikirana uhimirize nk'ikintu wahimiriza abajene canke abarundi bose muri rusange uwo bahimiriza iki dufatiye ku kuntu mukuru w'igihugu aduhimiriza nawe niki kongereza ko niki woterera ikintu noterera ndetse nohimiriza ugwaruka ndetse n'abariko baratwumviriza bose nuko ikintu ca mbere akazi kose uko kari kose ugakoranya umutima w'urukundo karaguha ico ushaka gushikako ihangiro wihaye ukarishikako bisigura ko ata muntu yokengera akazi akariko kose mu gihe ubona kakubeshezeho yego aho mugasino cyavangwa akazi ko kuroga ngo umwuga w'ibiki oya umwuga nk'urumva si wo mwuga w'ubusuma si wo umwuga wose ubona ko wokora ukaguteza imbere biciye mu kuri uwo mwuga wo ukora. Bakunze BI TV nari kumwe na David Bizimana Extreme yari kara hostinga TV ni BI TV mubanda mudukurikina kuri YouTube channel ndabibutsa ko dufise services zitandukanye photo video n'ibindi nibagiye gisata ca films hose murahawe ikaze tubakorera ibintu bisa neza ibintu vyiza mu bantu bose bafise amamanza murahawe ikaze tubakorere amamanza yanyu so tuzosubira kundi munsi hama ndamushimire cyane David Bizimana. Murakoze cyane murakoze nanjye ndabakengurukiye kuri kino kibanza cyiteka mwanteye no munsi yego twizere twaguhamagara uzogaruka kandi nzogaruka sawa urakoze cyane so bakunze ba BI TV naho butaha ndabakunda cyane ciao ciao.